fata nkama kandi mukanabigendera. Imana nidufashe. Rero yatanguye gukora kenshi benshi bagiye bamwigira ko yama ari mu bice bya ruguru, kandi kenshi habonetse ikanguro rikomeye cyane. Uko gusenga koko murazi ko nejo bundi mu kwa mbere wowe yabwiye agira ati rarika abantu baje muri kave basenga Imana, aho ni bazohebehera ikanguro, kandi dusenze biraheza bigashoboka. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. Aho rero ndibuka igihe kimwe bari bampamagaye mu Cibitoki mu Rusagara, hariho umushitsi baronse umusweda ngiye kumufasha. Hama rero we sindigene yarabaza buko ari babiri, aca arambwira ati mu bisanzwe umwungere wa mbere w'ikiremba n'umwungere wa kabiri ntibari bakwiye kuba abantu b'ishengero rimwe, bari bakwiye kuba b'amashengero yose ya Pentecote mu Burundi. Mwakigisha ibijanye n'ivy'uburongozi, ati ubundi nawe ivy'ijambo ry'Imana gutyo. Rero ati kandi byofashije cyane. Ngarandire rero abo bantu bari abantu bavuga rumwe kandi bakorana bashigikirana kugira ngo igikorwa kibe kigeze aho kigeze. Hari hababivuze ntibacishije ukuri nyuma, ijambo ry'Imana bari duhaye nk'uko riri. Baripfuza ko ishengero rirongorwa na Muhemu Yera. Ishengero ritarongorwa na Muhemu Yera rirongorwa n'umubiri kameremere. Ibyo rero kameremere ntawe ishobora gutinya uwo ari we wese guhera hejuru. Ikintu umuntu akwiye kugaba ko kurongorwa na kameremere k'umubiri, uwo muntu ubona himbara Imana usomya ntibagirwa, kuko ugize ngo uramwibagira uza usanga wibuka indirimbo yaririmbye, amasengesho yiwe, ubutumwa yavuze, ingene yaganira, uko yari yifashe. None rero twahejeje kumva amajambo yo mu iherezo ry'umuhisi wacu, umwungere wa mbere aherutse kubaho. Mwabizi ko tumaze kubona abungere bakuru babiri n'abapasiteri benshi ataho badondora, kandi bose benshi twagiye tuvugana kenshi, ariko uyu umenga na gaheta, kuko nico gituma turamwibuka twebwe cyane cyane abanyagashikanwa. Twagiye ubuntu bwinshi mu maheruka yiwe, yagiye avuye iwacu, amaze iminsi iwacu azungurutse yariya mu za Kirundo za Kagari, ariko ahereza iwacu agaruka tuganira ko agiye muri Canada, yarambaye n'icyo agiye gukora. Hanyuma rero twari turaheza singeneye duhejeje gufungura, nahamagaye umupfasoni mwasenga nawe ashagira ati nsinga naje. Urumva agenda muheruka mu bihe bya nyuma, niho hanyuma ataswe kuboneka, haba iwacu mu gashikanwa cyangwa ubwanje sinashoboye kumubona, ndetse nk'irya gishusho gusa. Hanyuma rero turamusengera, ndamushaka ko ibiganza, ndasenga, ndabona ingene Muhemu y'Imana atujeko. None rero ndashima Imana kongera kumubona no kumva inyigisho ziwe. Ababiteguye muzohore mubyibuka, tubyibuka, nibitwibutsa umukozi w'Imana. Tukumviriza hogira ibi byozana ibi, amaso yacu akaca yuguruka, tugatahura kandi nukuri dushize ushize mwungere ndiyategeka, ndiyatanga amategeko, yarabiducishiramo akatwumvisha, biratwumva ko yavuze ari iby'ukuri. Hemu y'ubwenge yari muri bo, naho kandi atogusiguriye ido nido birindirana igishika. Haragera igihe tukabona ati nukuri bimwe yavuga vyari ivyo nyene. Yarigeze kubwira uyu mwungere, kuko kenshi yaca tubwira nawe, hariho waragiye mu butumwa mu kwiga Bibiliya ahantu,
ariko aramwati uyu naho tumurungise nta muhamagaro wo gukorera Imana. Ega yaciye agaruka mu kanya, yagiye biranka acaragwara aragaruka. Uwundi we yararungitswe n'irindi shenge nuko atarizwe tumurungitse nta muhamagaro yamubonana. Yabibona ate wewe? Bose undi muntu bari bamenyeranye niyamuhemu yamuhishurira. Uwo muntu yagarutse mbere bimeze nabi cyane. Imana nidufashe. Impemu y'ubumenyi niyo guhanura yari muri we. Harageze ikindi gihe hariyo umuntu yari yakoze no muvuga ni Nowa. Yizigama Nowa ati yarambwiye ngo mbedi gukorera hehe. Yari ya radio Transworld Radio imbere yuko garuka ubugira kabiri acamubwira ngo wedi ngo iyo radio ni ya Alliance bose imwe ya Alliance bo bazoguterera hanze di ejo. Nowa yambwira ati ikiringo yamazeyo nta n'umushahara bigeze bamuha kiretse ko amahera yiguranye bamuguranye ari ati jana yo nyene baramunungika no hanze kugira stage. Agarutse abintambara muri Liberia ikuraho ivyafasha iyo radio yari Bujumbura. Abi muri Liberia batelefona bi Burundi yemwe abanyabakozi inama y'Ibujumbura bakoranye bati dukure nde none. Bahereye kuri Nowa. Nowa ati yari yarambwiye none biramba. Yarasubiyeyo mu nyuma ariko ico gihe yabonye ati iryo yari yambwiye yaciye rimushika ko abona aragiye. Akunda inama kandi akarimi kumwe ntibagafata nk'uko nyene. Ndibuka yarinze ashika ngaha mu misiyoni yaca hera ko akaduhamagaza twese naho habura umwe akabangira teka afasha turonka abakozi b'Imana kandi bakarorero kuko bari twamaze kubivuga. Imana nidufasha. Ndibuka yundi yahanuye wari hanze aragwaje mama yakora ari muri kaminuza ariko ariga. Amarera acagira ati jewe nagomba ndondere mu mpakazi mwiyandikiro ry'ibitabo. Nawe yari umuntu aciye ubwenge cyane. Acaramubwira ati di oya genda wiga ahubwo naho woza naho wogira ngo urahagaritse yerega zogenda igihe kigeze aragenda. Uwitwa Janso yasuye kumbwira ati nukuri ivyo nize natumwe nawe niwe yambwiye ati naho woreka azogenda igihe ciwe kigeze. Muramuzi ni umudokiteri hariya hanze sinzi aho bigeze ariko ivyo yamavyibuka. Mwami nadufashe. Rero mu nyuma ndi muri swe kuri uyu agiye vuba nawe ige kuri we nawe. Igihe twari muri Swede uwaje kudusengera ngaha cagihe niwe yari yaramwigishije Kongo. Aratubwiye aratubaza twe na Murerama mbega nakubarihe uyu mwungere agiye yari yandi kunkiko arihe ubakora ibiki. Tuti numwungere wishengere numwungere wa kabiri Ikirembo. Ndamubaza kubera iki utubajije ico kibazo ngo ndamuza akiri muto yamafukama akunda gusenga cyane kandi abamuzi baramuzi ivyo yarabigendeye cyane. Muri ubwo buryo rero hariho vyinshi umuntu yagiye abigira ko bari mu impemu yo kurongora hama kandi no gusenga Imana akenshi. Niyo bataba jewe nasezeranye nti sinzokwigera nyuranya n'umuvyeyi ati ico nzokora nzomusengera kandi bama bari kumwe bagahuza n'izaba bidatahuritse mu wundi mwanya bagatahurana. Imana nidufasha. Abanyakiremba rero twari twaronse abavyeyi ariko nkuko Paulo yavuze hari ati ndashima ko ivyo nabigishije mu bifata nkankama kandi mukanabigendera. Imana nidufasha. Rero yatanguye gukora kenshi benshi bagiye bamwigira ko yama ari mu bice bya ruguru kandi kenshi habonetse ikanguro rikomeye cyane uko gusenga koko. Murazi ko nejo bundi mu kwa mbere wowe yabwiye agira ati rarika abantu baje muri kave basenga Imana aho ni bazohebehera ikanguro
kandi dusenze biraheza bigashoboka. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. Aho rero ndibuka igihe kimwe bari bampamagaye mu Cibitoki mu Rusagara, hariho umushitsi baronse umusweda ngiye kumufasha. Hama rero we sindigene yarabaza buko ari babiri, aca arambwira ati mu bisanzwe umwungere wa mbere w'Ikiremba n'umwungere wa kabiri ntibari bakwiye kuba abantu b'ishengero rimwe, bari bakwiye kuba b'amashengero yose ya Pentecote mu Burundi. Mwakigisha ibijanye n'ivy'uburongozi, ati ubundi nawe ivy'ijambo ry'Imana gutyo rero, ati kandi byofashije cyane. Ngarandire rero abo bantu bari abantu bavuga rumwe kandi bakorana bashigikirana kugira ngo igikorwa kibe kigeze aho kigeze. Harageze igihe, hari igihe kimwe yatanguye gukorera nk'amashengero hafi yose, uyagiye akorana n'uwitwa Franson. Uwo Franson yari asanzwe yarafashije amashengero hirya no hino. Eliya niwe yandika abasabira haba Ikiremba canke ahandi hose yasavye, kandi ivyo yamusaba kenshi yarabikora. Kandi yanezerwa, umuzungu nawe yanezerwa nuko ivyo yamutumanye yasabiye byakozwe nk'uko babitege nk'uko yari yabisavye. Hama harageze igihe agwaje umufasha wiwe, barabwira Franson, tewe Franson erega aragwaje, none raba ngene ubigira. Yabishura ati, nyamuzungu abishura ati, jewe Eliya ntaco ankorera, Eliya ndamukorera, ahubwo niwansaba ngo mpa project kanaka. Hama rero uwo muntu igihe kimwe ariko araheraheza ivyo bakorana muri iyo project, aca afata umwanya arungika imodoka nsha. Imodoka mwarayibona ijipe yera, ati ngomba uherahe ukurikirana ivyo bikorwa, iyi project ihere, iheze nzoba ndangije gukorana namwe hariya. Mugabo rero iheze umushahara ntigeze nguha. Iyo myaka 12 bamaranye nta mushahara yamuha, ariko amubwira ati iheze umushahara nguhaye niyo modoka. Hari harageze igihe uwo kundava araronka imodoka, haboneka bamubwira ati mwungere, none wewe ndiboguha ko yogenda bishimirwa. Igihe kigeze rero aronka iyo modoka nk'umushahara kuvyo yakoze muri iyo myaka 12. Icyo twoca tumwibukira ko rero dutanguye kwiyumvira kuri uru rusengero, erega iyo modoka yaciye agurisha, yarayigurishije. Hanyuma ati ndanze kuri iyi ngoro y'Imana, imo amahera yose yaciye arangurura. Murabona ko hakoze vyinshi, hagugwa ivy'amasima n'ibindi, ariko ahereza ko n'ibindi ataruko. Yumva ati nkwiye nanje gukorera Imana, kuko ibikorwa dukora murazi ko bidukurikirana. Yaciye agira ati iyi modoka nta kindi ngomba ko covamwo, ndifuje ko nokora kuri ingoro. Muri ubwo buryo rero bakora bitanga, baratahura ico Imana yabahamagariye, babikora babikunze. Imana rero yodufasha kugira ngo tugere ikirenge muci cabo nk'uko batubereye akarerero. Hanyuma rero biroroshe kubegera, byari bidasanzwe. Iwe harakunda kuba amasengesho, yarakunda kudutumira tukabayo tukaneze. Nimba ari ikibazo kiba kiriho, yaba yaronse ijambo bijanye n'ivyo bihe, hari naho tutaguma ngaho. Yagira ati naka ninda afata umurango ijoro n'ibindi. Hama rero tukaja tugenda tukabikorera ko, kandi kuba hano nyine uwo mwanya wumva yobandanya avuga nkuko dusanzwe tumuzi. Nabo rero hari hageze ko twobibuka kugira ngo twibuke ivyo bakoze n'ivyo bagiye batwigisha umunsi ku munsi. Icyo cyose nkuko wa Djurfet yavuga ati ageze ari mu biki, yarasenga cyane. Nubu niko ari
muri ubwo buryo rero ko twagiye twigishwa rero twobigendera. Imana nidufashe, umwami aduhangaze n'ubu nibi tugezemwo, ati nukuri yumvise ibyo bamaze kutumenyesha, ati kweri yabaye intumwa. Muri ubwo buryo rero twifashe umwanya rero kugira ngo twibukanye, tumenye nakayarinde ntawo bihwanya, ariko twari twaragiriwe ubuntu ishengero ry'Imana, kandi n'ubu rero tubigendere ibyo twagiye twigishwa, si ruto tugere ikirenge mu cyabo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ku bintu bishika bitatu jewe namubonanye, burya turi abakozi ariko usanga hari aho kameremere kadahera. Ego ugasanga umukozi n'umunyecubahiro ahuza ibiganza. Ivyo ni inkuru ndababwira, nabariwe n'abantu yakorera arongowe n'impwemu. Ukuri umwanya wose ari n'amajambo akunda, ari n'amasengesho, ari n'indirimbo, nk'uko twumvisha bugufi. Mwungere utomenye ko ari we, ciye bugufi, gendera abantu bato. Ego hanyuma kigira gatatu, yumviriza umuto n'ukuze. Ego nk'uko babivuze, ntiyaraba ngurya n'umutamakazi arakenye ninde, rongorwa na mpwemu nk'uko abahisi bacu barongowe na mpwemu. Ego me murongo w'umunani mu Baroma, Abaroma 8:14. Egome abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo Aba Data. Mpwemu bwibabwiririkanya n'impwemu yacu, ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Ariko giye aba bantu b'i Roma kurongorwa n'impwemu. Abavyeyi bacu nk'uko hari hababivuze, ntibacishije ukuri inyuma, ijambo ry'Imana bari duhaye nk'uko riri. Baripfuza ko ishengero rirongorwa na mpwemu yera. Murazi ishengero ritarongorwa na mpwemu yera rirongorwa n'umubiri, kameremere. Ivyo rero kameremere ntawe ishobora gutinya, uwo ari we wese guhera hejuru. Ni ikintu umuntu akwiye kugabako, kurongorwa na kameremere k'umubiri. Uwo muntu ubona himbara Imana usomye harya mu Baroma. Ariko abarongorwa n'impwemu y'Imana bahimbara Imana. Turifurije ishengero ry'ikirema n'ayandi mashengero yacu kurongorwa na mpwemu. N'Imana yodushima. Ego iri ragi ry'abavyeyi bacu niritubeko kabisa. Umuntu akibuka uwamuraze yamurambitse ku biganza, akiyumvira ko bitabaye ivy'imva gusa. Ego me kameremere arayikura umuntu aho hantu, ugasanga yamusohoye, asigaye ari umunyamubiri. Ngo tuvyanke shengero ry'Imana, twifuze kurongorwa na mpwemu nk'uko aba bavyeyi bacu bari bameze. Nanje ndavyifuza, ndabikwifuje nawe, mpwemu yera kurongore. Yesu nabahezagire. Mwami Yesu turagushimiye uyu munsi mukuru waduhaye, utwemereye kubahana ikiremba shengero rivyeyi vy'ukuri. Turiko turibuka uko abakozi b'Imana babayeho, ico duha natwe bikazotubako, ishengero ry'Imana rikavyipfuza. Iri ragi ridasanzwe ryo kuragwa ijuru, kuba baraganwa na Kristo tuzobibone. Urakoze mu mwanya wose usigaye n'ibindi byose biri imbere, ubihezagire ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwaramusi mwese amahoro. Muramahoro. Ego turashima Imana, turi amahoro natwe.
hanyuma tuva hari iwacu mwadutumye mwe n'Imana, ishengero ryose ryatuma intasho muzakira. Ego uyu munsi rero ngo mubyumvise, turashimiye abaduteguriye umunsi wo kwibuka abahisi bacu bagiye barengana. Murabona abahisi twarose ni benshi, dufise benshi muri iri shengero, kandi si ishengero gusa rimwe, ni mashengero yose cyane iminsi yose. Nagomba rero ntangure nsoma ijambo ry'Imana imbere yuko mvuga ijambo ritoya cyane ariko ritari gito. Zaburi ya 110. Umugororotsi ntibagirwa, kuko ugize ngo uramwibagira uza usanga wibuka indirimbo yaririmbye, amasengesho yiwe, ubutumwa yavuze, ingene yaganira, uko yari yifashe. None rero twahejeje kumva amajambo yo mu iherezo ry'umuhisi wacu, umwungere wa mbere aherutse kubaho. Mubizi ko tumaze kubona abungere bakuru babiri n'abapasiteri benshi ataho badondora, kandi bose benshi twagiye tuvugana kenshi, ariko uyu umenga na gaheta, kuko nico gituma turamwibuka twebwe cyane cyane abanyagashikanwa. Twagiye ubuntu bwinshi mu maheruka yiwe, yagiye avuye iwacu, amaze iminsi iwacu azungurutse yari mu za Kirundo, za Kagari, ariko ahereza iwacu agaruka tuganira ko agiye muri Canada, yarambaye n'icyo agiye gukora. Hanyuma rero twaye turaheza, sinkeneye duhejeje gufungura, nahamagaye umupfasoni mwasenga, nawe ashagira ati nsubira naje. Urumva agenda muheruka mu bihe bya nyuma, niho hanyuma atasuye kuboneka, haba iwacu mu gashikanwa cyangwa ubwanje sinasuye kumubona, ndetse kijya gishusho gusa. Hanyuma rero turamusengera, ndamushaka ibiganza, ndasenga, ndabona ingene mpwemu y'Imana atujeko. None rero ndashima Imana kongera kumubona no kumva inyigisho ziwe. Ababiteguye muzohore mubyibuka, tubyibuka, nibitwibutsa umukozi w'Imana. Abantu benshi hari abantu bibuka bapfuye batavuga. Hariho umudogiteri yapfuye ari mu Kayanza, ngo haje abantu bari barugaye ahantu bakamusiga kamaho, batugiye tukugwa tugurwe urabe dogiteri naka. Mugabo ntiyavuga nkuru, ariko aravuga, ucubona ko ari wa wundi wa mbere na mbere, n'ijwi ni rya rindi, n'isho ni ya yindi, ariko arakora. Abantu ubuhinga bwaraje, ni byiza cyane. Yakubise ikofe, intoki ziwe zica ziratona, yaciye agwa. Rero yari muto cyane, muto, ariko ashigara kura mu vy'impemu. Mu bigishijwe i Remera tumubona nk'imfura, mu kuba umwizigirwa, mu kuzura mpemu yakiri muto. None rero twebwe twavuga menshi nk'uko mubyumva, cyane cyane tumaze kuhamagawe n'Imana tujya hariya mu Kirundo. Naino sinobivuga kenshi ko jewe ndamuzi, nagize Maria ari umunyeshuri hari i Remera. None rero sinovuga byinshi iby'Imana mukoresheje, ndamubona ari umunyeshuri azanye n'abazungu, dusengera hamwe ngaha. Hanyuma rero tugiye i Kirundo, yari yarahevye ino, twamugaye ngo wahahevye, kubera ko umwungere mukuru we yamurungise yari wa kabiri, agenda avuga ijambo ry'Imana nko mwabumvise babuvuga. Yari umuntu yitanze mu gikorwa cy'Imana, akorana umuhamagaro. Hari umuntu apfa gukora mu ishengero, kubona ko adebagiza nk'umuntu nyene w'umubiri, umuntu
kiza kanshi karimwo umuntu atagira muhemu, umuntu abavuga butumwa hariho abakozi b'Imana mu mashengero no mu madini usanga muhemu abazi icarico atazi muhemu yera, ariko urya abamwiganye bakamubona bituma rya jambo kuvuga ngo batazomwibagira, bazokwibagira ijambo Imana yamuhaye yashyize muri we. Yarafise ingabe yo gusigura ijambo ry'Imana, yarafise ingabe yo gusenga. Jewe twararana kenshi tuba ku rusengero rw'Ikigozi, novuga rugira kabiri kwa urusengero rwa mbere rwari rutoya, niko twarazamo abakristo baje kubatirizwa bavuye impande zose nyinshi. Hanyuma rero ari kurya twararana mu akadepo bashiramwo kajyamo isima ibindi byose ibikoresho, ariko haruguru ariko hepfo dusigaza kumba kameze gutya. Jewe twararana yaryamye ngaha aryama ngaha. Hanyuma rero iyo umuntu akunda gusenga ko mwebwe musanzwe muzi cyane cyane abaha nabo yagendera kenshi, ariko twebwe nuko yatwamamwo tukamana nk'uko mwabyumvise. Hagera mu ijoro nkabona apfukama agasenga ngahora, nanjye n'umuntu atagira itiro ryinshi ngahora agasenga hafi mu kereko. Hanyuma Adamu anturambabarira, jewe rero ugusenga mwene uko ntako mfise. Oya, umuntu wo ukora ibindi barya kintu ko kwigana, hari aho vyigana utabihawe bikakunanira, siko? Jewe ndakunda gusenga cyane cyane ajya amasengesho mu mutima. Hanyuma rero niyongeramo cyane Imana ubutumwa bwiza twarabwumvise. Hanyuma ariko amashuri niyo tugomba turasaba amashuri aboneka, ariko mugashikamwe barahasimba menga nibo harimo naho hari mu Gisanze hari z'ipyasi, none amashuri gute menga nta kintu kirimo. Ariko turyamye tukarika ibirabira kamarabira isha tuhagire santre abavuye Kiremba, Bujumbura, agiye Muyinga, avuye Gitega, abavuye Kirundo, tuhagire santre ndamwitegereza. Hari inzu y'ivyatsi tuhagire santre imeze ite, ariko ko yabona kure mu kwizera genda Kiremba tuhavuge cyane tuhagire santre nsiganiryo. Hanyuma bari nyine bakuze ngo bahagire santre, siko? Imana rero ikorana n'izera, yizera ivyo birashingwa. None rero Imana ishimwe byagenze neza, Kirundira hagurukira byara atagira ishari rya Muyinga, naho haje gishiga ko muza amashuri yaho bamishengero ryabo bakayikomorera ntambore n'abanyanzigo bagira. Kandi abanyamugabo bamatugendera umunsi urageza na Lazaro bamatugendera n'uyu barabe bashimana nge cyagiye imbere na umunsi Petero rero ndirabika na nuwo bakorana bose bamabaza kumfisa akazu k'ibyumba bibiri, siko nisarimo, ariko tukakwigwa bamwe twakongera mu twumba kamwe mu twumba kandi. Imana yaduhezagira, none kintu yayihezagiye. Mwabonye umwungu wa kabiri ari hano wari kumuha umwanya ikutwara igiti gica abakristo bariyo, ariko ni benshi. None rero icyo twabona kuvuga, ibiko byose byakuze byagiye imbere kubikesha we hagaze muri mpemu atarambirwa akitanga, tugeze aho bigeze uyu munsi, tugeze aho gashikanwa nayo tugira umwete dutanguza Marambya, abantu bakava mu Marambya bagitimba bagenda hariya umushisi binjira mu mihanda n'inzige
ndatanga raporo kaburumatari ati genda usabe ikibanza. Hanyuma ndagenda ndasaba ikibanza ndacumukura natanga raporo kuri we niwe twakorana niwe inama y'ishengero Kiremba yari yarampa ati ikintu cyose kiva Kiremba wowe kizozanwa n'uyu nawe tugomba guhindukanwa n'uyu ahantu bazoyitwara mu ntara. Hanyuma umwaka umwe rero bavuga ati gashikanwa niyikuke barahaguruka umunsi paseri Ntaryamira aravuga ati iryo jambo niryo umunsi wo kundaho wa mbere ati niryo twashinze ndavuga nti ndasabye ijambo bategomye aho mwatwara yuko uyu munsi uyu mwongere wa kabiri bazozana ijambo hanyuma nkamuha ijambo nkamara ijambo azana Ikiremba ivyo vyarabaye ijambo mwamurungikanye bati gashika bigomba kwikukira umunsi wo kundaho ngo radutsinzeshe ko umuntu yumva neza umushinga ntayo atabaza gukora ijambo ati uradutsinze kugeza igihe cyari gifise ndetse nahamira rero ivyo kwikukira oya narumva mu mutima ko ataragera siko hari umuntu w'intarabaganya agira ngo agomba kugira mariage atajyana inzu siko afise icumba aja mu cumba mu nzu yo kwa nyina na se ivyo birabaho wumva abaragera uburyo ntabaragera niyubaka inzu yiwe. None rero Imana ibahezagiye turabashimiye mwebwe mwaduhaye umwanya wo kuza kwibuka abahisi bacu twabuze tutanka twakoranye ibihe birebire maze kuronka amarambya ntancokesheje uyu ninde umwaka adatanguza iyi nose ijya iyi imprimeri yakunda cyane Rodolphe. Hanyuma rero batumatera tubiri tumwe duto twa 0.8 tumuzinga gutya ati kuja ku Fernando tujya ku Fernando watundi tubiri njansabikanya kamwe nashimushitsi akandi mugashikanwa akandi murumbaga akandi marambye aho ngiye kugira ngo aho tuyo waturaye gukanda twaciye mu magogo menshi abantu badufasha maze kubatiza maze gutangura marambye rero mbatije abantu 82 ndaza Dawuda ndasabye rero umupastor n'abari yo amaye cyaronde pastor abura abakoze ko batinamba none umuntu umurari kanatagira umuhamagaro mba yoroshe. Hanyuma rero baduha rero bashara umwisi w'isoni acaza kudufasha ibikorwa nanya batiza nyine kenshi ahandi bambe nazo nisangiza gene gatamira gutya ngongera mpanywa ayo magogo nagende mwisi iyo ntaronsa abanyakirundo ataje byari bingoye w'isoni cakomeza kudufasha afashanya none kugeza ubu igikorwa cy'Imana cyarahagaze neza gihagaze neza Imana imuri cyo naya majambo nagomba kuvuga sinavuga menshi ngo ndabishobore nabidodora byoba byinshi nkitukirwa ngaha novuga ivyiwe zobabarira kenshi umwete yarafise wo gusenga kuvuga ubutumwa bwiza kuririmba guhanura kwerekana ibibanza ibintu byinshi umwete wo kubaka insengero no kuzisabira eka naho bidodora nayo majambo nagomba kuvuga Imana bahezagira nagomba rero ncishe ijambo ry'Imana siko ivyo byose gavyubatswe n'ijambo ry'Imana mpemuye nagomba vuga ijambo ry'Imana nsoma ahantu habiri mu majambo make nagomba nsoma ijambo ryo mu ba Roma 15 ku murongo wa 13 tuza gusa dusoma n'irindi ryo muri Yohana 14 mbe ndahagumya mwibanga Abaroma 15 ku 13 bavuga ngo Imana itanga ivyizigiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biva ku kwiyaba atariho ngo ndabibabwiye kuko ngiye kubategura hanyu kandi ko ngiye kubategura hanyu
nzogaruka kubajyana ngo aho ndi namwe abariho muba siko n'aya majambo numvise novuga ko ingene nayumvise Yesu aho yandikishe iryo ry'Iroma hanyuma Iroma ryandikira avuga ngo umurongo naronse hari havuga ngo avuga ku bw'umunezero ingene Pawulo yaronse iri jambo ngo Imana itanga ivyizigiro ibuzuza umunezero wose siko n'iki kindi n'amahoro kugira ngo turushirize kwizigira ibizoba. Ijambo ryafashe muri uwo murongo yose numvise ngo Imana itanga ivyizigiro. Imana hari ivyizigiro ishengero rya Kiremba rikagira umugisha rigakora n'ivyizigiro ko yandi mashengero azobaho naho ryaritanguye ari rito nk'uko Isitwari ivuga irigira ivyizigiro riragwira rigwiza ukwizera rigwiza agakiza rigwiza kugororoka rigwiza amahoro rigira umwete wo gukora rigira umugisha none iyo rigera wohamenya woshira n'amaguru. None Imana itanga ivyizigiro namwe nuko Pawulo avuze ngo ibuzuza iki umunezero wose. Umunezero uraryoshe siko kunezerwa biraryoshe. Ikidutobera n'izi ndwara n'ubukene n'iyi nzara no guharayika umutima intambara ikiza agatikizo akayogezo n'urupfu siko wokwivye wese ahane twohaba ahagarika urupfu ati ntuhagarare ntimukize ahagarika indwara zose ati ntizibe zikize umenga umuntu yohaba ariko ntaharutse dufise ivyizigiro bisumba ivyo mvuze. Ivyizigiro murushirize kwizigira ibizoba. Ibizoba ni ibihe? Ibizoba ni Yesu yavuze ariko arasezera no gusezera ajya muri Yohana ati muri apfa amazu menshi siko amazu menshi mu bisagara hari amazu menshi iyo bita umuhira ni muhira kwa data niho kuvuga ngo ni mu gisagara kwa data kiganzwa n'Imana kiri mu bwiza bwayo gikayangana atarupfuriyo atamagorwa ariyo atakiza kiriyo atagatikizo atarwango atakazikira atakarana atabintu vyo mwitwariko vyo mw'isi tuzobayo. Ataho ngiye kubategurira abandi ngiye kubategurira aho muzoca tariki ijambo rikuru ngo nzogira ati iyo nzogira gute nzogaruka kubajyana siko negarutse yogarutse yaturenganye yatwiragiye twebwe ishengero ry'Imana aho yaturenganye yaratwaye abandi gusiga hoya ntaragaruka ariko agiye kugaruka twizigira ibizoba. Igaruka ryiwe riri hafi bivuga iraza vuba kwaza vuba noneho uri ngaho wumva ufise ivyizigiro ubivuga kwiki toranya ivyo vyizigiro vyizigira ibizoba. Ibizomeze gute? Ibizoba vyose ivyo mw'isi. Mw'isi hari vyinshi imigambi miremire. Baravuze imigambi ko ku 2060 izo yose nta migambi izobayo. Isi yabikiriho vyinshi ariko
dufise ivyizigiro 60 tukiri mu bihe turagomba n'abari bakristo ntiyego iyo terambere rivugwa rizohera iwacu twerekane natwe ivyo mu 40 n'ivyo mu 60 ariko tutibagiye ivy'ubugingo budashira twitwarika kuruta ivyo mw'isi kuko bibivuze muri wacu nivyo muri ivyo mu wacu mwumva vuga ni kwa Data wa twese iwacu iwawe ni mu gisagara igisagara kitagira ibyaha atabayobozi bayo atabisumari bayo atabayobozi bayo atamagorwa bayo aho niho umuntu w'Imana akwiye kuzirikirwa mu vyizigiro usomye mu gitabo c'Abaheburayo haravuga ngo ivyizigiro tubivuze ngiziri ku mutima kigumye siko cija hirya mwenzu aho yose yatutanguriye amaze guhinduka umuyobozi mukuru mu bwa Melkisedeki nivyo vyizigiro kiziri ku munezero kizirike muri Yesu mu twebwe ukumva uvuga wumva nawe uri mw'ijuru biva mu vyizigiro ufise bidacika ivyo vyigishwa Imana bikuzirikemo kandi biguma biri muri Yesu azokwega ivyo vyizigiro kigeze tudani wacu ngomba guheza rero umuntu afise yananiwe n'ivyizigiro agakizwa atanoga cyangwa neze nakavyibagira bikamuvamo akayengayenga mu mw'isi agacika umuntu nk'abandi nuko Samusoni abati nocika umuntu nk'abandi amaze kuba goyigoyi azi inkomezi nawe wowe uzi inkomezi zuguhagarara ureke ko inzamba ivuga ubwenge wacu aho yagiye kudutegurira tugomba gukaza umuntu rero amiga tuhezuko niko wewe utahamagare wihana n'abana b'ikoti umuntu asigura umuntu aririmba akigisha ntahamagara bihana n'abana b'ikoti oya umupenteti wese agiye mu rusengero kumenya ko mwarimu cyangwa pasitori batamuhamagara wihana none wajya guhamagara iyo ndahamagaye mu izina rya Yesu wihane neza ugororoke neza uzura ubugingo budashira uzobameho ukayangana n'Imana uzosa n'Imana tuzokayangana nkayo urupfu ntiruzoshikayo kandi ntiruzorirwa mu yonyonzwa aho hantu hatagira urupfu siko ahantu hatagira ibyago ahantu atamagorwa atangwa wumva gute nta munezero waho ufise yavuze ngo murushize kwizigira ibizuba bizigira ko tuzova muri uyu mubiri ariko abantu batagira ivyizigiro batihanye neza batashitse igorogota hari icabahungabanije turabahaye kaze gutunganya imitima kugira ngo umuntu w'Imana agire ubwiza agakiza ko kamwegereye amaduka yesu kundi gushasha ntabwo hari icyaha afise turamuhaye kaze tuhaye kaze umuntu wese yumva agomba kwinjira muri Yesu agomba kuhanya ukundi gushasha agomba kwihana ukundi gushasha yewe warambiye ibyaha amajambo akagusuka ukava mu by'ukuri Imana ikaguha umuntu yaguye cyangwa ari kure yayo tuguhamagara ngo Imana nayikwegerere ikwishurire nk'umwana wayo fukama rero fukama vayo abamanyego hayaba abari mu cyumba haya hejuru
abafise ijwi ry'Imana mwese uruka mwene n'umwami Yesu n'abahaguruka niba hari icyaha Imana ikuzigako ijwi riko ryakwagiriza sohoka n'ingofero winjire rwose aha imbere y'Imana. Umwanya wacu n'uyu. Amina. Ndiko ndasenga nijyo numvise ijwi rivuga ngo uruka ubive ivyananiye kubivako ivyakunaniye byose uruka uyu munsi ubunani umwana w'Imana kwezi ukundi gushasha akugiye musha ugenda uri musha igikorwa c'Imana. Uruka umunano wawe ni uyu icyo bita audience yawe n'Imana nakusuka nk'umuyobera kirashitse. Pfukama mwese tutazira izina ryera ry'imbabazi, izina ridukunde twitwareka, izina ryari n'icyaha cyose ryose umuntu akera akamutagatifu wa Bwana. Siko ngwino isuzume neza kutazosigara kusigara kutihana kutagira ingabire kwihana neza gukizwa neza niyo kuko bivuga ngo inyezaho ntizidosha uzotama wakuvuza induru kandi warahamagariye kwihana ntiwihane uzoba ugowe inshuti. Biravuga muri ibyo avuga ngo uzoba ugowe inshuti. Bagiye dusenge rero siko dusengere abo bagiye kwatura ibyaha byabo. Umuntu wese yumva mu mutima hari ijwi rimwagiriza icyaha naveyo umwanya ukiriho. Amina. Haleluya. Amina. Maito maitora samara barataka. Maito pekere sonda rabaita. Amina. Tugomba dusenge. Ego. Cyangwa bagwahe. Ari abantu bagwaye indwara ariko bakumva bizera ko bishoboka ko bakira. Birashoboka haguruka. Umwana bitarashoboka ureke. Ariko umaze kumva kwizera kududubiza kuzuye haguruka dusenge. Mana turagushimiye, Mana turakunamiye cyane, turaguciriye bugufi, tugushimira ibyo muri Imana igukunda. Mana twitwararike ikatubarara uko bukeye uko bwije. Tugushimiye nyakubahwa ngena wakoranije ishengero ryawe muri uyu munsi mukuru mwiza w'ijambo ryawe. Izina ryawe Yesu murihabwe icyubahiro. Turagushimiye uyu munsi mwami twarimo turibuka ababyeyi batubyaje ubutumwa bwiza ariko barangije. Mana turagushimiye, izina ryawe murihabwe icyubahiro. None ishengero ryawe ryakoranye izina ryawe Yesu mwana w'Imana nzima ngaba abamaze kumva ijambo ryawe bigishijwe n'ijambo ryawe. Harimo abagore mu izina rya Yesu, harimo abafite imitwaro atari imwe ngaba barafatanye munsi y'umusaraba, abandi barahagaze bakuzanye imitwaro yabo. Mana nubatware mubagirire imbabazi kuko nicyo gikorwa cyakuzanye mu isi. Waje wirukubaze gukiza gutonde cyazimiye. Izina ryawe Yesu murihabwe icyubahiro. Mana turabona uri Imana ikiza. Umuntu yari amaze imyaka 38 hariya ku kidengeri Betesida. Mana umusanzeho agomba gukira. Nawe baravuga ngo iyo amazi azitutse sinonguyinikira kuko yarembi kwari ikirago cyawe utahe. Amen. Ufishi ijambo iyo uvuze ijambo ryawe Mana mu nzira zawe Yesu Kristo abadayimoni barahunga
batayimana bagatuba akaborogo ijambo ryawe ni rizima rifise ububasha kwigisha ijambo ryawe rifise ububasha gukiza muhabwe icubahiro Mana Imana ishoboye byose twarakubonye Imana ukora ibitangaza kandi uno munsi uracabikora abasabyi bawe bahagaze nubagirira imbabazi abafise imitwaro batabaye imitwaro atari imwe Yesu n'ikiyago wakibarengeyemo ikiganza c'Imana kibakoreko bazandi bagenda bashima Imana urakoze Imana kubakijije urakoze Imana natwe turizeye twavuze mu musenzi n'icyo wizera ko mubihawe urakoze kubatabaye abafise imitwaro atari imwe turasengera abatashitse hano ngo wizera kuri Imana uyu mwana yatwabahwa ubatabare n'abari mu bitaro ubatabare n'abafise ibyago bitari bimwe ubatabare urakoze turaza kuri Imana yumva kandi turaza umwami Yesu Kristo ko ibivuzo byose bikumvira tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. tugomba gusengera ko babyemera muri mwebwe abantu bakizwa barihana ariko birashoboka batuwe muri mwebwe uyu muntu afise inyota yahembuye yumva ko ageze kuhabwa rero umuntu agira ngo ageze kwibaruka agenda kwa muganga ashobora n'ukwezi gahera siko ataragera kwibaruka igihe cyose kizogera yibaruka ugomba guhembuye ageze nahaguruke ati ndumva ko nyoterewe guhembuye inyota ni nyinshi haguruka ariko turadusengeye abagomba guhembuye abumva bageze guhabwa guhembe kuko bivamwe n'ukumva ko muhembuye igororwa ukumva uyinyoterewe uhaguruke musenge. Mana yacu nziza yo mw'ijuru turashoboye gushimira ko turi imbere y'inyunga zawe Mana turiko turumva amajambo meza y'ubugingo amajambo adukumbuza ubushobozi wasezeranye kuko iryo wasezera abigishwa warasezeranye mpemu yera uravuga ngo ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda nuko ntagenda umwitsa ntazoza ariko ntagenda nzomubarungikira wari uzi ico azomarira ishengero kandi wazora ivyara kandi akarirera kandi akarikuza none rero turasenze nyakubahwa twifuza amasezerano wasezeranye abazosigara mw'isi isi wabaye murwana intambara isi wabaye muri mageragezwa mpemu yera niwe yakuzigamye abana nawe mu minsi yose yo kubaho nico gituma intambara wazigwanye urazitsinda none rero ishengero hamagaye witirirwa izina ryawe nibujuze uwo mwemu kugira ngo bashobore kurwanya intambara nziza niyo Pawulo yagwanye arayisezera kandi asezera neza kuko ntibashobora kurwana bari mu mubiri ngo bashobore none wawe kugira ngo abarongore neza iminsi yose bagende banesha kugira ngo kuza kwawe mitima y'umuntu imitima y'abantu none turasabye ngo muri iyi minsi zonzuzi zongera zitembe bantu bawe batotare mitima y'abitotare abarusha baruhure abafise ubwoba baremeshwe kugira ngo igihe nicashika nzambi kavuga abantu bawe bakwitirirwa bariko barabaho mu minsi bihe bigoye Mana ntihazogira abazosigara ntihazogira abazomaramara ntihazogira abazotetera robotete rotasha romerefe amina nizamaniyavuga n'abazobatari kugira ngo bagusanganire mwana naje banezerwe naje bahimbagwe n'abantu babambiwe n'abantu babacumitiwe wemeye kuba umwami wacu Yesu Kristo wemeye kuba fiye akararambirwa urakoze rero kuri Imana nziza yivuze
mwana turazi kushitsa none umuntu wese ari ngaha yumva igihindutse muri we agira ikimudekesha ko mpemu yera kugira ngo ibi vyizigiro twumvise babigendane mu mitima yabo bonifashwe bazonezerwe. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze tusavye neza Yesu Kristo umwami wacu. mpagaze ngaha ndazi ko benshi muri mwebwe mutanzi, bamwe bahora batubona, ariko nagomba ndabamenyeshe uwo ndiwe. Jewe ndi umunyakirundo, uwo mupasitori wo mu Kirundo yavutse mu Gakiza mu 1969 niho navuka mu Gakiza. Narashishikaye kugeza aho ngize uno munsi, nk'uko rero batubariye yuko dukwiye kuvuga ibikorwa umuvyeyi wacu Mwungere yatureze hariya mu Kirundo. Yaratureze cyane, yaraturesheje ijambo ry'Imana kuva mu 73 niho uyu muvyeyi wacu muri ico gihe niho bashika mu Kirundo, hari mu 73 hari mu kwezi kwa mbere niho bashika baje, kuko mu myaka yari irenganye ishengero ryari ryatuvyaye, abari batuvyaye bari bahuye n'umuyaga wo mw'isi, turamara hafi umwaka wose tutagira abatubarira ijambo ry'Imana. Ariko icyo dushimira Imana, yaratuzigamye, ntitwigeze dutakara, baje badusanga dukomeye, dusenga Imana, turasenga Imana twihisha, ariko Imana iratwibuka. Hanyuma rero muko mvuga ibikorwa byiza, ibikorwa yakoze uyu muvyeyi wacu Mwungere, ngomba nsome ijambo ry'Imana ryanditswe harya mu cete ca Yuda, igice nyene kijya ni kimwe gusa, ariko mweho bakundwa mwibuka amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Hariya muri Luka arakizingurura abona amavuta kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Imana nishimwe. Iri jambo niryo narose uko nshingira intahe ibikorwa vyakozwe hariya mu Kirundo bikoreshejwe n'uyu muvyeyi wacu. Imana nidufashe cyane. Birabaye vyiza cyane muri jewe kwibuka ibikorwa yakoze mu Kirundo
mu Kirundo cyari igihugu kimeze nka kimwe cyo kwa Nafutali na Zabuloni. Cyari cyuzuye umwijima, cyari cyuzuye ivyaha, cyari cyuzuye amarozi. Hari iwacu mu Kirundo twari mu mwijima ukomeye cyane. Hariho n'ikigirwamana cyitwa Nangayivuza. Icyo Nangayivuza rero iwacu no mu muryango wacu twari tukirimwo, abavyeyi banje bariho. Imana rero yadusanzaho itumye abakozi b'Imana. Uyu rero tuvuze ivyiwe ryorenga tubivuga kuko twamubonyemo vyinshi. Amaze yaratureze, yatureresheje ijambo ry'Imana, yaratwigishije kuvuga, yaratwigishije gutambuka, yaratwigishije no kwiyoga kuko yaratwegeranya, akatwegeranya abakozi b'Imana twese, akatwigisha imyifato y'umukozi w'Imana, akatwigisha, niwe yatwigishije kwambara, yaratwigishije no kwicara n'imbere y'ishengero ingene dukwiye kwicara, yaratwigishije ingene dukwiye guhagarara n'imbere y'ishengero. Ico rero yakidukoreye cyane, nico yatureresheje. Reka vyinshi no kwiyoga no kwiyugumura yarabitwigishije. Nta na kimwe atatwigishije ingene imyifato y'umuntu w'Imana umeze. Nibuka yarakunda kuturirimbisha indirimbo yakunda kuririmba hari iwacu mu Kirundo. Yaririmba indirimbo ivuga ngo ntundengane mukiza ngo ahugendera mu bandi. Aho rero yari mu jambo rero mu butumwa yatubwira, hari mu bushobozi bukomeye cyane. Vuze mu Kirundo bwabaye umuco bwabohoye benshi, ko tungana, uko tuvuga, uko tureha. N'uyu mwigishije gusenga, aratwigisha gupfukama, niwe atwigishe gupfukama tugasenga Imana, mwema akaca yururuka. Turahinduka rero, duca dusa nawe, dusenga nkawe. Hariya muri Yuda ngo mwibuke rero namwe ivyavuzwe n'abakozi b'Imana. Ndavyibuke, tuvyibuke ivyo bavugishwa n'Imana bakera batubwiye, tubigumemo. Ivyo batwigishije tubigumemo, ivyo batwigishije tubigenderemwo. Yaratwigishije vyinshi cyane. None rero iki niyo gishinga ntaye ngomba kuvuga. Ico yatwigishije n'ubu tukigendera ko, niwe yatwigishije gusenga, yaratwigishije kuririmba indirimbo. Turazi kuririmba neza, kandi rero turiko turaririmba hariya mu Kirundo turirimba nkamwe, nta tandukaniro wosanga hariya mu Kirundo no ngaha. Iyo tuje tukabumva nyene muririmba usanga twatoye mwebwe. Nakare ngo imfizi y'intama itendera nkase. Imana ishimwe. Dusa n'abavyeyi, dusa n'abatuvyaye, tuvuga nk'abatuvyaye, tugenda nk'abatuvyaye. Ni mwebwe mwatuvyaye rero. None murako mukwiye gushima Imana ko mwavyaye abakura atari imfunya. Imana ishimwe rero. Uwo rero yaraturetse, uwo rero yaradukujije mu mpwemu. None rero murabona aho tugeze no munsi. Nuko mumbona muri kure ahantu ujyana seshaje. Kumbure mbona ari hari yagira ati ujya musora hagaze hari hejuru mu Kirundo.
aho unyegereye usanga ndi umutama. Imana nishimye, kandi ishima Imana yuko nakuriye mu Mana, nakuriye mu Mana. Jewe rero mu Kirundo ninje mfura yo mu Kirundo, n'uyundi mugenzanje n'umwungere wacu Imana yarengukije. Iyo tuje ino tukaza ngaho Ikiremba, uyu muvyeyi nyene yatwita inkingi zo mu Kirundo. Abavyeyi bacu bariko barataha neza. Imana izodufashe natwe dusozere uru rugendo, dusozere turi mu Mana nk'abavyeyi bacu Imana yahamagaye bacyuzuye mpwemu yera. Nuko Imana rero yarakoze, yaratuzigamye, twaragumije ijambo yatubariye yaduhaye. Nuko aya niyo majambo nagomba kuvuga. Imana nibahezagire mwese. Nabahigwe abantu bavugwa ko amajambo nkaya. Imana ishimwe. Twumvirize uwo bagwanye intambara bakanesha, imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, ntaco uzoronka wireguza, imbere y'Imana ntaco uzoronka ntacuzoronka wireguza. Ndabazerewe kuba turi hano Ikiremba iwacu mu bavyeyi batuvyaye. Nagomba muko ntangura bwa mbere nshimira Imana yabakoresheje Abanyakiremba. Namwe Abanyakiremba ndabashimiye, turabashimira cyane ingene mwatwibutse Muyinga, mukibuka intara za ruguru, mukarungika abakozi b'Imana. Ibyo bintu Imana izibahezagirire mu ngero yabagereye, izubaha ingero ikwiye. Hanyuma rero natwe turashimye Imana. Ciwe ndi umwe mu bantu batanguye mu ishengero ryo mu Kagari muri 73 niho twatangura. Nuko nkuko Munyakirundo yavuze, twari twabaye nk'abatangure gatoya mu 72, ariko haca umuyaga ata mukristo araboneka. Duca ishengero ry'Ikiremba muturungikira abakozi muri 73, niho twaronse abakozi bava muri iri shengero ry'Ikiremba. Uyu mwongere rero turiko turavuga ko twebwe twamubonye mu 74 yaje kutubatiza, niwe yatubatije azananye n'abandi bapasiteri b'Ikiremba. Twabatirijwe 74 mu hantu mu ruzi rwitwa Kavuruga hariya hakurya y'Imuyinga, niho twabatirijwe. Ico gihe ntangura kumubona mu 74. Nyuma 75 njambo mujenama asanga abajenama babiri b'abakobwa, nanje njambo mujenama agira 3 mu ishengero ryacu ryo mu Kagari. Uyu rero ngomba kumuvuga ko yaratwigishije cyane, yaratwitwararika. Mbere ibihe byinshi yabahariya akaza akatugaburira ijambo ry'Imana akatwegeranya. Ciwe rero 76 naciye mba umwarimu, 76 naciye mba umukozi w'Imana. Hanyuma rero yaratwitaho, abarimu akatwegeranya. Nubwo baje hari yaje hariya yaca nubwo atwegeranya, nubwo na tugasenga Imana akatwigisha gusenga, baratwigishe gusenga. Nuko rero hanyuma jewe naciye mba
umudiyakoni mu badiyakoni batatu batanguye kubaho mu ishingiro ryo mu kagari. Hanyuma rero uko baza yaje mu kagari mu kibatizo yaca twegeranya, ntiyataha atatwegeranije nabo n'abapasiteri bacu twari kumwe. Nuko twari dufise abapasiteri babiri, umupasiteri wo mu Kirundo yitwa Bamboneyeho Pawulo, jewe nabaye umwarimu ari wari umupasiteri wenyene, ntabandi bapasiteri bari bwabeho. Inyuma yaho haca haraboneka rero umupasiteri w'iwacu se w'uyu Osikari. Nubwo rero ico gihe rero bama batwegeranya bakatwegeranya, nuko ntagihe aza mu kagari ngo agenda atatwegeranije abakozi b'Imana ngo atwigishe ingene dushobora guhagarara mu gikorwa c'Imana tugakorera Imana. Nuko rero hanyuma nyuma yaho yagize ishaka rininiya cane ryo gukunda ariya mashengero yacu mwari muvyaye Kirundo na Muyinga. Bama baduhamagarira aba missionnaire baza kutugirisha seminari y'ijambo ry'Imana, tukamara ukwezi canke amezi abiri turi mu Kirundo batubwira ijambo ry'Imana. Mu mwaka hakari kabiri, ukwezi kumwe, ukundi tuga gusubira mu mpera z'umwaka. Ivyo rero byaradufashije, baraza bakatwigisha, ari we yabazanye kutugirira seminari y'ijambo ry'Imana. Nta Bibiliya zari bwahabe, abigisha ba Bibiliya ntibari bwabeho, ariko byaradufashije biradukuza, dukurira mu buntu bw'Imana. Uyo rero twomuvuga ko byinshi nk'uko Pasiteri Daniel yavuze, twovuga byinshi ariko reka tuvuge ducagagura. Imana ishimwe yari yaramuhamagaye, iramuha umuhamagaro wo kudukorera hari Muyinga. Yaza keshi, nta kibatizo caba atazanye abapasiteri kuyikiremba baza kubatiza. Igitangaza, ndababwira igitangaza cabaye aho mu Kavuruka, hari rwari uruzi rurimo inzoka nyinshi babatiza ziriko zirayerera haruguru yaho babatiriza, ariko nta n'umwe inzoka yariye. Ibyo rero byatubereye igitangaza, kandi abantu bose bari bahari barabonye ingene Imana iriko irakorana nabo. Izo nzoka zikayerera mu mazi, ariko ntizinjira mu kibatizo bariko barabatirizamwo. Twarazibona, ariko Imana ikadufasha, nta n'umwe yariwe n'inzoka muri ayo mazi yo mu mwonga. Ico twogishimira Imana, byarekanye ko Imana yariko irakorana nabo. Hanyuma rero twari mu modoka yiwe atujanye ahantu, hari ahantu twagomba kuja, agiye kuvuga ubutumwa bwiza, ashingira intahe. Ico gishinga ntahe nico nagira mvuge. Yashingira intahe ngo mu 71 bari bakubitiye mu Kirundo bari kumwe n'abazungu. Hanyuma twebwe iwacu mu kagari nta butumwa bwari bwahashike, inkuru za Yesu ntazo twari bwamenye. Aca rero bashika ahantu hitwa ugomba gushika ku Masanganzira uvuye Ingozi, nantu ugomba gushika ku Masanganzira urashika ku Masanganzira. Hanyuma baca rero Mpwemu Yera ngo arabagobera, bumva Mpwemu bagobera gusenga. Baca bava mu modokari, aho hantu hitwa ku Musasa, hari ahantu h'amabuye menshi. Baca bava mu modokari baja muri ayo mabuye bayicarako basenga. Nta muntu w'Imana n'umwe ariyo, ubwo nta butumwa bwari bwavugwe, ariko Mpwemu Yera arabagobera, bicara kuri ayo mabuye barasenga.
ahashitse twari tumaze kuhacana kabiri turi mu modoka yiwe, agaca anyereka ngo harya ngo arya amabuye twarayasengeyeko, ngo aho ubona Imana, ngo Imana ngo yarakoze, ngo yarumvise amasengesho, ngo twasengeye harya hantu, tugaca dushima Imana. Ico gihe rero twari twumvise inkuru, kuko inkuru bagendana udutabo twanditse, inyuma twari twanditse ngo igihe cyarenze, igihe cyarenze, ko dukaratasi utwo dutabo. Imana ishimwe rero, hageze mu 73 niho baca baturungikira abakozi b'Imana tuva mu vyaha. Nuko rero aha mumbona ubwo butumwa bwiza bazanye ntiyari amajambo gusa, haleluya, bwakijije abantu benshi barakize, muri abo ndimwo. Imana yankoreye igitangaza, bansengeye Imana, amena. Imisi yose jewe namba navumwuna, imisi yose navumwuna, ariko bansengeye Imana, ndose ubwo butumwa bwiza bazanye bwaciye bungiza umwunu urakama. Aya menyo mumbonana yose yaranyiganga, yose nta na rimwe ritanyiganga, ariko umunsi bansengera Imana, ubwo butumwa bwiza bazanye buca burangiza, amenyo yanje yose arakwiye. Hari aho ubona uti hajya ahantu ho baravuye iryinyo, oya niko haremwe, niko Imana yaharemye. Ubutumwa bwiza bazanye bwaje ari ubwo kudukiza no kuduhumura, nuko budukura mu vyaha twarimwo. Aho rero kuva mu 73 ubutumwa buca burashika mu kagari, buca burakwira, nubwo abantu turabwakira, budukura mu vyaha twarimwo. None rero uyu muhisi yitavye Imana, umukozi w'Imana, hewe Imana yaramuhezagiye, yarumvise ibisabisho badusengeye, si ugusenga konyene, barakoze. Mwarakoze abanyakiremba, mwaturungikiye abakozi bo kudukura mu vyaha. Ndangize rero n'umurongo wanditswe mu cete c'Abitesalonike ca mbere. Nje ndangiza kuko twovuga byinshi kuri aba bantu, kuko Imana yari yabatumye bakora ibikorwa by'Imana, Imana ikorana nabo. Nubwo munsi umwe haje kwihana umupfumu arihana, hanyuma umugore wiwe yamuzanye arwaye uwo mupfumu, ibyo aragerageza ngo arabe ko uwo mugore wiwe yokira, biranka. Hanyuma amubwira ko mu kagari hariho abapentikoti basengera abantu bagakira. Acazana uwo mudamu wiwe ngo bamusengere. Nubwo uwo mudamu kubera yari yaragwaye cyane, abazungu bari bazananye n'uyo mwungere wacu w'umuvyeyi, baciye bamutahana n'imodoka bamushikana muhira. Uyo muntu nawe aca arihana, ava mu vyaha, acaba Imana iciramuhamagara, acaba umukozi w'Imana. Rego nsome rero hajya ku murongo wa 5, atubwira ngo kuko ubutumwa bwacu n'ubushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda gose, namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu, namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami Yesu n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana muri mpwemu yera. Mu marushwa menshi
munezerejwe na mpwemu yera. Natwe twarumvise ubu butumwa batuzaniye ntiyari amajambo gusa, harimwo n'ubushobozi, ubushobozi bwo gukiza. Uyu mwungere wacu, umuvyeyi wacu, yatuzaniye ubutumwa bwiza burimwo ubushobozi bwo kumara amazinda. Twari dusanzwe tuja, hari ishengero tujamwo tugataha uko twagiye, ariko ubu butumwa bwiza bushitse bwari ubwo kutumara amazinda, ibitangaza birakoreka, abagwaye barakira. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nanje muri abo murumva ko Yesu yankijije atumye abakozi. Murakoze rero, Imana ishimwe. N'aya majambo natwe ariko mu ntunge gatoya nshimira Imana. Aha mubona sinahora ndakwinginge ndabwira Imana nti Mana ntunjane uno munsi. Sari itariki 21 mu kwezi kwa kane niho AVC yamfata, ariko Imana irakinga ndacariho. Imana ishimwe. Haleluya. Mana yo mw'ijuru, uri Imana kandi ukomeye. Sifa kwa Yesu. Amen. Warakoze Mana ko wamkingiye nkaba nashitse n'ikiremba, warambikiye iminsi kugira ngo ndahashike, urankoreye ibitangaza, ungiriye neza. Warakoze Mana kuturungikira abakozi, kuturungikira umukozi wawe afise ishaka akatuzanira ubutumwa bwiza. Haleluya. None waramwakiriye, waramwiyegereje, turiko turamwibuka. Urakoze Mana, natwe uzotuzigame, natwe tuze turengutswe imbere yawe, tuze tubonane n'uyu mukozi wari wadutumyeko. Urakoze, uratwumviye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Tubandanye twumviriza ijambo ry'userukiye umuryango, hanyuma kandi abari hariya mu buhinga baca badutegurira kumviriza inyigisho y'umuvyeyi umuhisi. Imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, kuko uzosanga hari abahizi bagwanya intambara bakanesha. Imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, ntaco uzoronka wireguza. Imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, kuko uzosanga hari abahizi bagwanya intambara bakanesha. Imbere mugorora ibiganza turamukanye shengero ry'Imana. Amahoro y'Imana. Turanezerewe kuri uyu munsi tugezeko. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Dukoraniye ngaha turi munsi y'icubahiro c'Imana. Imana tuvuga ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, kandi ni n'Imana y'umuvyeyi wacu. Ni Imana y'abizera bose iragahezagirwa. Imana yacu yakoze ibikomeye mu buzima bw'umuvyeyi wacu. Imana yitwa Arufa kandi yitwa Omega. Bisigura ngo Imana iratanguza igikorwa ciza ikagisozera. Turashima Imana
ibikorwa byiza Imana yakoresheje umuvyeyi wacu uhereye mu buto bwiwe gushika yagenekerezo ryo muri kwa kwezi kwa gatanu 2024. Imana yari yarabiteguye yuko azorangiza iryo genekerezo, kandi turashimira Imana n'ikibanza yarangirijemwo. Rero ivyo dufise twovuga ko umuvyeyi wacu twobidonda bukira bukongera bugaca, ariko ngira twoca mu ncamake. Nari nipfuza yuko twosangira iri jambo mu ntumbero yo gushimira Imana. Dusome Imigani 10 ku murongo w'indwi. Imigani, igitabo ca Salomo, Imigani 10 ku murongo w'indwi, avuga ngo kwibuka umugororotsi kurimwo umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha rizozimangana. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi mukuru Imana iduteguriye ukwibuka ibikorwa byiza Imana yagira akoresha umuvyeyi wacu. Umuvyeyi wacu kubona turiko turibuka ibikorwa by'ubuhizi, ibikorwa by'ubugororotsi Imana yamukoresheje. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo birimwo umugisha. Ni igikorwa ciza Imana iracemera. Igituma icemera nuko gishingirwa intahe mu ijambo ry'Imana. Rero turashimiye ishengero ry'Imana. Abavyeyi mwarakoze gutunganya uyu munsi mukuru, tukaba tugandagaje ngaha turiko turahimbaza Imana, twibuka ibi bikorwa by'ubuhizi Imana yamukoresheje nk'uko twagiye turavyumva. Ariko nagomba yuko twogaruka kuri kimwe mu byavuzwe. Umuvyeyi wacu yari afise ibanga ryo gusenga, yari afise ibanga ryo gufukama, akarara ijoro ariko arasengera ishengero ry'Imana. Yarakunda ishengero ry'Imana mu buryo budasanzwe, abenshi murabizi. Rero ikindi dushimira Imana nuko umuvyeyi wacu yashoboye kubyara abahungu n'abakobwa, haba no mu buryo bw'impwemu, arabarera barakura. Uyu munsi bakaba bameze nk'inkingi mu mashengero atandukanye. Ibicaniro by'umwami umuvyeyi wacu Imana yamukoresheje kugira ngo ashinge. Uyu munsi ivyo bicaniro biriko abantu b'Imana bahimbaza Imana ijoro n'umurango. Imana yacu nihabwa icubahiro. Rero ivyo vyose ni mu ntumbero yo gushimira Imana. Pawulo yigeze kubwira Abafilipi ngo nzi neza ntakekeranya ko watanguje igikorwa ciza muri mwebwe ari wazogisozera gushika kuri wa munsi. Turashimiye Imana yuko igikorwa ciza Imana. Dawidi ngo amaze gukora ivy'Imana ishaka arasinzira. Rero ibi nivyo vyizigiro dufise yuko umuvyeyi wacu Mutama amaze gusozera neza ibikorwa Imana yari yaramuhamagariye gukora, yarasinziriye. Imana nibihererwe icubahiro. Rero turabifurije shengero ry'Imana, bakozi b'Imana, kw'izina ry'umuryango Imana niyamara guheza gukore yuko mwokora ivyo yateguye gukora, muzosinzire atagikorwa na kimwe. Turanezerewe, Imana nishimwe. Ivyo Imana yakoze twobivuga bukira bugaca, ariko numva
twotera impundu muri kino citabirizo c'indirimbo biva ngo vuza impundu semerera. Ngo rero reka twiririmbire hamwe twebwe twese ishengero. Vuza impundu semere hela yaneshe eje satani yashitse mu bwiza bwiwe tumuko omera amashi. Haleluya. Oya, haleluya, haleluya, oya, haleluya, haleluya, n'umwami aganzaba. Haleluya. Haleluya. Sinzi ko bamwe badutegurira ya nyigisho bahejeje, bagerageze kuko tugira no muri no rusengero yafise icyumba ciwe, n'igihe yaca agenda muri Canada yari yakirayemwo asenga Imana. Naho mwabona agenda n'agakoni, yari agishobora kurara apfukamye asenga Imana. Ndibuka yuko buca amanuka aca yurira indege akaja muri Canada akarangirizayo ico cumba ciwe ngaha muri rusengero yakirayemwo. Nibaza yuko mu myaka yiwe ari mu bantu basinziriye amasaha make, yarakunda ijambo ry'Imana. Yigeze kuvuga ijambo ryantangaje, ati hari ijambo ryanezereye muri Bibiliya, ati kugeza aho ndayiryamana, ati nkikangura nkatsa agatoshi nkasubira nkarisoma. Yari umupasitori. Narigeze kumubaza, nari maze kumubwira nk'inshuro zingahe nka 2 canke 3, namubwira nti uratwigisha kuba umupasitori icarico, kuko yari umupasitori. Ingene yashobora gushika hariya hasi, ugasanga umukristo hariya hasi aramutelefona, umukristo hariya ku gashuri agatwara umukecuru kwa muganga, ngira ngo na pastori wiwe atobazi. Yari umupasitori. Ukaja ahantu kure hariya mu mashengo, bazibona umuntu araje akagutuma ku mwungere ngo uramubarira ko nasubiye kugwara. Numva yari umupasitori. None rero murumva kwibuka ibintu nk'ibi ni ikintu gitangaje. Iminsi yiwe yayishize mu bantu, uburyo bwiwe yabushize mu bantu, ntiyasize ivyo yubatse bindi, ibintu byose yabisize mu bantu mw'ishengero. Imana yaramwakiriye kuko ni munini cyane mu maso y'Imana. Sinzi ko bahejeje bodushirirako, bahejeje badushirireko, bikigoranye naho babitumenyeshe kugira ngo tube turabandanya n'ibindi. Uzimundu semerera yaneshe eje satani, yashitse mu bwiza bwiwe. Dukurikirane rero, basubize inyuma gato, dutangurire aho bitangurira. Imana ibahezagire, badushirire mu ijwi.